mana wakoze mana watwitangiye imbere mana bashitse mana bakoze neza mana bagashikana imbere yacu mana ariko mana iminota yose mana bagiye kumara hano urabarinda mana ngo bazitire mana ariko mana urabarinda umwanya wose bagiye kumara hano mana urabarinda ngo bazitire mana natwe rero mana tugushimiye uganeza kwa mwiza ya Yesu Kristo. Amen. Isaac TV. Oh.
tuje kugira ngo tunezererwe na bano bana bato kaduhe kazi umwana muto yakira abashitsi amena kandi abakire n'isengesho duhe kazi umwana yitwa Tantiyana ashike hano asenga Imana kubwa bano bashitsi ashimira Imana ko bashitse amahoro sivyo none abemeranya nanje haleluya amen mu izina rya Yesu tugera amaso yacu duha Imana icubahiro. Mana twagushimiye tugushimiye kugira neza kwawe Mana wakoze Mana watwitangiye imbere Mana washitse Mana bakoze neza Mana bagashikana imbere yacu Mana ariko Mana iminota yose Mana bagiye kumara hano urabarinda Mana ngo bazitire Mana ariko Mana urabarinda umwanya wose bagiye kumara hano Mana urabarinda ngo bazitire Mana natwe rero Mana twagushimiye kugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. urugendo rwabaye rurerure of course tuko turafata urugendo tuva neza na neza mu gisagara cya Bujumbura turi mu gisagara cya Bujumbura nyene ko ho byaranafatanye intara nimwe nyene ni team y'abantu batari baki twafataganije urugendo umwe wese arafise system yo kujya sama umwe wese arafise ingene sama yiwe canke se akaruhuko kiwe agahimbaza umwe wese arafise ingene ashobora gufata kuryoherwa umwe wese arafise uburyo bwiwe bwo kuruhuka uno muryango rero bashimye kuruhuka canke se kuza kwifadikanya n'ikigo cy'abana b'imfuvyi byinshi turaza kubimenya turaza kumenya ngo ni bande bimeze gute ndazi yuko bamwe n'ikirundi sikirenga ariko turaza kugerageza ndabaramukije yego ni sawa yego amazina banyita Odette ni sawa ni sawa meze neza nimeze neza ugere ikirundi wasi cyane ariko naje uragerageza nawe amazina yanyu niko Donasiye Vumilia Donasiye Vumilia mutambo n'umusangwa ni sawa mutamba namahoro cyane meze neza ndashima Imana amazina namwe ndi Jean Paul Mpawenimana reka nakire mama hariya mama egera into kirageza kugira ni sawa mumeze neza imete neza amazina nitwa Helena Ntihabose nyina w'abana nyina w'abana ego na cyane mama ni sawa namwe Ego n'amahoro amazina nitwa Liberate Ngendangenzwa mwenda baramambaye n'amabaji burya mbonye uko camvuga ati mwebwe muri abasangwa ariko n'abandi twari kumwe ni sawa cyane amazina namwe ni Katari Simose Ndayigaya ni jewe nashoboye kugira ngo dushobore gufatanya n'abashitsi baje kugira ngo dushobore kubashikana muri kino kigo mu ntu mbezo kubakira hano mu gihugu cacu ni sawa namwe
namahoro amazina Felicien Bigirimana abaraje nzaranye nabo bashitse kugira ngo baje gukora kino gikorwa kugira ngo twifatanye nabo cyane cyane turakora umwanya rero tuje ku idonido kumbure benshi bakeneye kumenya ati twabwiye arakajambo bavuze ati abashitsi n'abashitsi baje bavaye muri Amerika. Monsieur madame husband and wife. Yes. Okay. Mumaze igihe kingana gute mu Burundi? Ni nk'imisi 28. Muri no misi 28 muri mu Burundi. Mwari mumaze imyaka ingahe mutarashika mu Burundi? Imyaka 20. Wow. Nishi. Uyagiye imyaka 2. Numva 28 gasafise. Nishi tumaze imyaka myinshi. Imyaka myinshi ariko baje mu Burundi igikorwa ca mbere bavuga ati tugeza kwiyumvira ikigo cy'abana b'imfuvyi. Idea yazananye nande hagati ya husband and wife. N'umugore. Yes. Umugore niwe yazanye icyumviro. Nivyo. Okay. Ibyo bazanye mu Burundi mwarabirangije? Bado si vyose lakini kiri mu bintu byari imbere cyane gose birazima dushikane before dusubira. Okay. Nazo cyane mwavyumvise mabuja sama irageze muciye kubera iki mubishimye kubikora muri sama? Kubera mu mvura hari iwacu haba hakonje cyane. Haba hakanye cyane. Haba hakanye cyane rero bica bitugora kugira ngo bishobore kuza kandi nino haba hameze nawe ndibaza. Okay. Mama abana bakuzaniye icyumviro yuko bagira bakore kino gikorwa we nk'umuvyeyi cyakumenya narishimiye cyane kubona umukata nanje imvi cyo cyumviro cyo udagufasha imfuvyi nabyishimiye cyane. Okay, hari abantu benshi baza mu Burundi ugasanga baraje barakoze ibyo bakora baciye bisubirira inyuma badakoze ikintu na kimwe cyane cyane ku bikorwa byiza nk'ibi byo gufasha n'ibindi. Akamo mu bateri naka akamo nukuza bakaraba bakagira icyo batereye kuko n'uyu muzehe ngaha ntako bimworoheye mu buzima nyene no gufashanya tugenda dufashanya kandi biratuma n'abana barema mu mitima bakumva yuko imisi igiye yiyongera ego twababwira bakaza yandibaza hariya ndibaza barahabona. Mu mwanya muto maze ngaha mu mwanya muto maze ngaha nigikumaze kwiga kubera iki mutaje n'abana banyu? I think murafise abana kubera iki mutaje n'abana gura muri gati bana murabona no muzi turavye banyu turahari ariko musho kwiyumvira ubuzima muzo kwiyumvira gufasha abandi kuko you never know ibyo birashobora guhinduka. Mu bisanzwe no gufashanya nyene iyo umuntu nyene abuze umunyu gerageze umuhe abuze amazi muhe umushikeko umusengere kuremeshanya mu bisanzwe kubera iki gihugu kiragoye basanze kigoye cyane. Ego je nibaze ko uko biri kose ni Isaac TV muhira uko biri kose ndaza abana muzobereka video nsiraba murabe bana barabisavye. Ego cyane. Okay. Nice. Kumure biri mu byatumye na Isaac TV rondego kugira n'abana babibone ati murabona ibi ni vyiza rero birafasha n'abana bakazokurana no mugenzi avuga papa mama barafise ingene bagiye barafasha mutamegira ngaha ndafise tubazo ngira ndababaze niwe muhagarikiye kino kigo? Yego. Kino kigo kimaze imyaka ingahe? Iki kigo cyatanguye muri 2016 ariko aha mu Kabezi aha turi ni kuva mu kwezi kw'icenda niho twari ngaha. Yego. Okay. Gushaka n'umwanya kino kigo gifise abana bangahe? Abana dufise na abana 33. Dufise abakobwa 19 n'abahungu nabo ni 14. Dufise muri abo harimwo abatandukanye harimo turafisemwe abatwa indwi. Yego.
hanyuma abo bana nabo nabana bavuye mu ntara zitandukanye bamwe harimo abana bahoze ari abana bo mwibarabara nk'abana bo mu Kirundo abandi hariho abandi bana bagiye bagira ibibazo bitandukanye rero umutima wo gufasha abana nanje nakoze ndi umwana w'imfuvyi narezwe n'ikigo c'imfuvyi hanyuma ndavuga nti ibi vyiza nakorewe reka nanje ndabikorera abandi ya abana reka mpere ku mwana yasenze ujya mwana yakomereke yakoze ku mutima ya benshi hari n'abaharize nabibonye ijya esprit cyangwa se ajya amasengesho ijya education hari abigisha baza kubigisha nyine mu ikosantra bimeze sanzwe nanje narereshejwe ijambo ry'Imana kandi umukozi w'Imana ndakora igikorwa c'Imana hanini ndabareresha igikorwa c'ijambo ry'Imana ujya murongo ndafise ingere na uronse ngo inkengerwa zizovamwo igihumbi kandi nyarucari azovamwo ihanga rikomeye ni ijambo ryankoze ko cyane ridasanzwe no kuvuga rero nshima ko abo bana bintabwa abo bana b'imfuvyi abo bana bo mwibarabara tubitezemwo ibintu byinshi cyane kuko natwebwe twagiye dufashwa n'abandi turiko turarondera ingene nabo botezwa intambuko n'abandi n'uturirimbo bagiye bararirimba nimwe mwatubigisha yego aba bana dufise aba mwabonye komereza encadreze n'abana nabo twareretse mu kigo c'imfuvyi abo bana nabo twavuze duti ko bobo babonye ubuzima bwo mu kigo c'imfuvyi reka nabo baze badufashe kurera abandi barumuna babo aba rero no kuvuga barabigisha indirimbo twebwe rero hariho rero n'ikindi gikorwa dukora iminsi yose yakabayeho mu gitondo tuvyukira muri burakeye twibature isinzi ingene donc prière matinale hanyuma ku mugoroba imbere yo kuja kuryama turasubira tugasenga tukiragiza Imana nta wundi muntu dufise adufasha umubayere dufise ni juru ni Imana gusa uyu munsi urabona ko yabakoresheje ni juru yabakoresheje hanyuma izana mwebwe ni n'ubwa mbere ni mu bihe vya mbere tubona abantu baza ngaha hagera n'igihe aho umuntu yiyumvira ati mbega none jiwe nzobigira gute ubu abana batangura amashure ndafise ingere naharuye abana bakeneye iki nkaraba location y'inzu aha tubaye sahacu turapanze nkaca ndaba ratio ya tous les jours ya abana bafungura nkaca ndaba les frais scolaires nkaca ndaba les matériels scolaires ivyo byose nkasanga ni ibintu bindengera nkaraba les soins de santé y'abana ngira mu kanya ndabereka akabijetisation umuntu yari yagize ibi nkabona ari bindengeye mugabo rero impa guhumura ikintu kimpo gutekana nuko nzi ko ari Imana mu ijoro Imana yagiye imfasha nkavaha nkajaha nkaduga nkangana kurabona ko ndiko ndasakara ndiko ndasaza iyo yagiye imfasha ndazi ko nubundi ishobora gufasha abo bana hanyuma ikindi naco novuga igikorwa ca gufasha imfuvyi ni igikorwa ciza cyane gihimbara Imana nico gikorwa rero niteze yuko ntazomaramara kandi Imana itazemera ko maramara cyane ibibazo ni byinshi byo kubabaza ko murezo bifatira umwanya ukindi gihe ariko ndafite ibibazo bikomeye cyane bibiri ngira ndababaze ko muri mu duhera umuco ikibazo cya mbere abana b'imfuvyi kenshi iyo bari mu bigo nk'ibi politique cyangwa se system yo kubarira iba ari kubakuramo ubujya bufuvyi kubakuramo kuyumva kujya kubabara kugira kabonge system mufise Ezeri gimu ko murakora kugira abana mubakuremo kuko aba bose nimba baje kubagendera kugira baberekatse muri kumwe n'abantu babiyumvira bana nimugira ikibazo like nimwumvira ko kujya kuba bitwa abana b'imfuvyi abana bavyumva mumenga ni basa n'abandi ni bangana n'abandi iyi system muko mukora gute kugira mubakuremo ibintu nibiyumve ko ari ubwa mbere bwo twebwe uyu munsi tubabwira yuko abavyeyi bafise ubwa mbere ni Imana kandi nifise vyose nishoboye hanyuma mu nyuma naho ni twebwe jewe Imana yandemye kugira ngo nanje mbe se w'imfuvyi mbere abavyeyi batagira abavyeyi ni naco gituma rero novuga ngo
ubundi ntidushima nuko bivugwa ko ari abana b'imfuvyi ika tuvuga ko ari abana b'umutegetsi ategeka abategetsi ni ukuvuga imana yacu turazi ko ifise vyose kandi turazi ko dufitiye amasezerano menshi cyane ni naco gituma rero mvuga turanabibabwira niyo haje mu mwana b'imfuvyi nabwo ika ni uri imfuvyi ahubwo nabana badasanzwe ejo bagiye kubera uburundi abadasanzwe n'isi yose no kuvuga ngo barazi ngerageza gukora ibishoboka byose nkabakura mu ivyo nkabereka jewe n'abana banje ndaza bagasangira hamwe abana urabona ibintu byo ko baguma menga barugaranywe nkagerageza kubibakuramwo mu gutamba mu kuja gusenga turafata n'akanya twagenda gusamara kuri Tanganyika kuko abo bana ntavyo bigeze babona nagenda babwire benshi baje bagwaye amavunja atagira ingene yitwa benshi baje bafise baranyoye urumogi aho ubona ko kugira ngo barodresse isubize mu nzira nziza bitoroshe ariko uyu munsi ndashima Imana abana batanguye kuba bazima abana batanguye kuba abana ndababwira ngo muri abana bo muri VIP kandi ndafise ikindi kintu iri sengesho rusenga ryagiye rihindura ibidasanzwe mu bana bose mubona ngaha barantangaje mu gice ca mbere abana mu bana 33 abana 29 babaye mu mayinite no kuvuga babaye mu bibanza vya mbere ubu naho abana batatu bonyene nibo batabaye mu mayinite ariko bose baronse amanota meza ubu rero ndategekanya ga surprise kugira ngo twankoraje abana baronse ayo manota wo mwimbo kugira ngo barushirizeho kugira iki barushirizeho kwiga neza kindi naco ngira ndabereka turafise abigisha bariya mubona nabigisha babigisha iyo bavuye ku ishure turabareka bagafungura bakaruhuka hanyuma bagacaja mu ishure bagiye mu ishure n'uwo mwimbo ni huva nta mwanya bafise wo guta ikintu cyose kiri ku mwanya wacu murakoze cyane mu gusozera akajambo mwobwira aba bagendera cyari cyane Daudi yarabiravye arazunguruka ariko araraba ingene Imana ikora ibidasanzwe arabura n'ingene yovuga hanyuma araduka aravuga ngo sanze Imana ariya nanje reka mvuge ngo sanze Imana ariya amen kuko nibidasanzwe jewe mbona nk'ibi mvuga nti Imana uriya wariwe uyu munsi waruwuzi ikoresheje abantu aba izi nshuti aba ni ijuru ryabatumye baratwiyumvira ko mbonye agatelefone ndakakira reka rero mvuge ikintu Imana yabaremye ibahezagire mu ijoro ku murango mugenda mu ivyanyu Imana ibacuncuburire ko imvura y'umugisha itagabanije amen hejuru y'ivyo Imana ibandike ko kirazira amen kuri mwebwe ku ibondo vyanyu ku miryango yanyu aho mukora mugende musanga murinzwe n'abamarayika b'ijuru amen hanyuma nukuri ndashimye vy'imvamutima ndakengurutse twari tumaze igihe turi mu bugaragwa ariko urabona ko ijuru gidiciye inzira Imana ibaha umugisha murakoze cyane sound ego byinshi twabyumvise byinshi twanabyiboneye ariko hari ikintu gihe cyantangaje sister ngari ko ararira nigikiriko amarira nayo munezero na yagahinda nikiki kuje mu mutwe automatically mpaka your emotions ndagize emotion kubera ni ikintu nari narasezeraniye ku Mana Imana ikaba yarakimfashijemo ikintu nkaba ndagishikije kuko ni ikintu nari naravuze ndabwira Imana ati Imana ninsubira mu mavuko iyo ndavukiyemo sinzotahe canke nkore ikintu na kimwe ntamanje kugenda kuraba imfuvyi ababuza ababo yego
mutamaga jambo gusozera ko numwanya rukura dusiga nikiriko kirahindagurika. Mucamake nanje mfise umunezero munini kuri ibi bintu bibaye kandi turishimye nk'umuryango twipfujije twarishikanye lakini kandi uko tubonye ibintu muri iki gihugu cya Burundi cyakenewe si ibi gusa kandi n'abandi bari hanze tubaha encourage yo kuza gufasha abakeneye imfashanyo ngaha ni benshi. Akoze cyane mama akajamo gusozera nishimiye Imana yakoresheje abana banje bakaba baje gufasha aba bantu nanjye bakaba bafite n'umutima wo kumfasha nibo bamfasha na jewe. Imana yo baheze umugisha, Imana yo bahedagire cyane. Murakoze cyane rero twagomba tugushimire wakoze kutwakira hama naho ibi byaje nk'umuryango ariko kubera ari igitekerezo nyene ari ibintu kuva kera nipfuzaga cyane. Turafise igroupe izifasha abantu nyene nayo nyene niho igitangura iri muri Amerika. Rero ko nabo barantumye nasho baravuga ati genda hariya ni uzogenda uzoba turamukirize. Rero iyo groupe irahari ndibaza tuzobandanya tuwasiriyana hagize ikibazo ikizoba tuzoba tuhari tuzogerageza kugira ngo tubafashe. Rero turafise igroupe ndi umuntu uze mu advance ndi mu vice. Rero mfise president wanje so nawe yarantumye intasha arabaramutsa. Rero tutuye mu gisagara cya Iowa ego so nibyo hama ibisigaye tuzobandanya tuwasiriyana igikenewe hama tuzobigira mu ngiro. Murakoze cyane. Okay, murakoze cyane rero mwari mwabyumvise mutawewe rero nibaze ngo nagutahe. Buryo wewe ibintu we twaherekanye wewe beze kanje. Ni sawa none. Ni sawa cyane. Bo akajambo gusa gato woherekeza ivyo byose byabaye. Bon akajambo je no vuga kimwe nkuko bamaze kwasabira imigisha Imana ibahezagire cyane. Kandi dutume n'abandi bari muri Amerika canke bari no mu bindi bihugu. Mu Burundi hariho abantu benshi cyane bafise ibibazo by'ubuzima bipfuza gufashwa. Aho nyene ndakunganira. Bavuga yuko barabarungikira ibintu byo gufasha mu kabirya. Niyo ngorane je nta abo bantu rero abo bantu bononera twebwe ntacyo dufise tuzobakorako ariko Imana yo mwijuru yoyo bazohura nayo tu ego cyane baragaragaciyemo je nitwa Isaac Classic ni Isaac TV twari turayaga rero twari mu rugendo rukomeye cyane urugendo rw'imigisha urugendo rudasanzwe rurimo emotion nyinshi cyane. That's why ubona na sister ngaha yarize rero n'abandi bari behind the camera barize Juma Jux byamunane kurira haro sister hariya yarize so ni bintu biryoshe tukuraba kumviriza cyane twa Isaac Classic ni Isaac TV banakurikira ibiganiro byacu anytime. Bye bye, ciao. Isaac TV.